Iyi ni radio BBC Gahuzamiryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Nina Iradukunda. Ndabahaye mwiriwe n'ikaze bakunzi ba BBC Gahuzamiryango. Izi ni ingingo z'amakuru yo kuri wa kabiri tariki 6 z'ukwa gatanu mu 2025. Ubudagi bwaronse umukuru wa leta mushasha azwi nka Chancellor uwo n'umukonservateur Friedrich Merz inyuma yo kuronka ubwiganze mu nama nshingamateka y'i Berlin mu matora yabaye ku nshuro ya kabiri. Mu Burundi mu gihe inama nshingamateka yemeje amazina y'abakomiseri bashasha b'umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNDH, bamwe mu bashingamateka barafise amakenga ku kuntu amazina y'abakandida batanzwe n'imigambwe. Igisirikare ca Israel kivuga ko cagavye ibindi bitero vy'indege kuri Yemen kugira ngo gisambure gose ikibuga c'indege gikuru co mu mugwa mukuru Sana. Tubafitiye n'igikino c'urunana muri biganiro biyobowe na Mark niyo nkuru. Amakuru yacu tuyaheri Buraya. Ubudagi bwaronse umukuru wa leta mushasha azwi nka Chancellor uwo n'umukonservateur Friedrich Merz, ariko habaye amatora inshuro zibiri imbere yuko aronka ubwiganze mu nama nshingamateka y'i Berlin. Mbere yaho mu buryo butari bwitezwe yabaye umuntu wa mbere muri kahise hafi k'Ubudagi yari yitezwe ko umukuru wa leta ataronse ubwiganze bukwiye kugira ngo yemezwe. Abakonservateur bariko baraja mu runani rw'abagendera ku matwara yo guteza imbere imibereho y'abanyagihugu. Basezeranye ubutegetsi bwitwararika bose kandi n'intwari ishikamye izotuma umutekano w'Ubudagi n'ubutunzi bwayo buhobahoba butera imbere. Umunyamakuru wa BBC yavuze ko ugutsindwa mu itora rya mbere kwatumye habaho ibibazo ku bumwe bw'ubwo runani. Mu gihe inama nshingamateka yarayemeje amazina y'abakomiseri bashasha b'umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNDH mu Burundi, bamwe mu bashingamateka barafise amakenga ku kuntu abakandida boba baratanzwe. Bafatiye ku vyashikirijwe n'umukuru w'inama nshingamateka Gerard Ndabirabe, aho mu ijambo ry'intangamarara yavuze ko batangwa n'imigambwe. Babona ko CNDH ikwiye kuba urwego rw'abahinga rwigenga kandi rutandukanye n'urw'abanyapolitike. Ni inkuru ya Judas Hundimpundu. Mwijambo ry'intangamarara umukuru w'inama nshingamateka Gerard Ndabirabe yashikirije imbere yuko hatangura igikorwa cyo gutora abagize umurwi CNDH uraba ibijanye n'agateka kazina muntu, yabanje gutomora ibintu bimwe bimwe avuga ko abantu bitiranya. Asigura ko nubwo inama nshingamateka ariyo iserukira abanyagihugu ngo atari ibajejwe. Avuga ko barabwa n'imigambwe ngo ari nayo batuma iyo hakenewe abitoza. Twebwe rero iyo hageze yuko nko muri za recruitment benizi bariko bararondera batorokanya abakandida bashaka kuzoja kwipima, ibyo biraheza bakabicisha mu migambwe. Iyo rero bamaze kumvika bakaturungikira abantu, twebwe ntacyo tuza kongeramwo, ntacyo tuza gukuramo. Bamwe mu bashingamateka bumvise iryo jambo barakangutswe bagasa n'abibaza ku bwigenge bw'uwo mugwi. Umwe muri bo ni Simo. Nagize akabazo gato muri introduction mweje kudushikiriza. Danteye ikibazo kuko urugwego nyamarama n'urwego rwigenga. Muvuze muti rero abarujamwe bashikirizwa n'imigambwe, nagize ikibazo. None ko tuzi imigambwe ari myinshi ngaha, yose yarabaye consulté kugira ngo ishobore gutanga des candidats. Iba itabaye consulté ntibumva ko quelque part bica biza kugorana. Ku rwego nkuru twatiza kurokrita abahinga. None mutubwiye ko ari imigambwe yatanze, urumva tugira turokrita abanyamigambwe. Gerard Ndabirabe arongoye inama nshingamateka yaciye yishura ubwo nyene. Ivyo si twebwe hano, ivyo si hano twewe tuvyishura, hano tuvyishura. Twebwe hano nashatse kubabwira gusa ko twebwe si twe dushwa zisa abantu, kuko anu ntabo tuzi. Inyuma y'ivyo bibazo igikorwa cyo gutora caciye gitangura. Hatowe abagore 3 b'abatutsikazi n'abagabo 4 b'abahutu. Muri aba
Musenyeri Martin Blaise Nyaboho aturuka mu ntara ya Gitega niwe yaciye yizerwa ngo arongore umugwi CNIDH. Icegera ciwe ni Gerard Rugemintwaza yamuka mu Kirundo, umunyamabanga akaba Beatrice Nkurunziza wo mu Cankuzo. Hari haciye imisi mu mugwi CNIDH havugwa icuka kitifashe neza, ivyatumye uwahora wuramutswa Sixte Vinyini Muraba akura meza ahungira mu mahanga. Twashatse kumenya ingene Musenyeri Nyaboho Martin Blaise mukuru mushasha wo mugwi CNIDH yarayemejwe n'amashinga amateka yakiriye iryo togwa. Navyakiriye neza kuko birahuye n'ibwirizwa nshingiro rya Republika y'u Burundi rivuga yuko igihugu cashize Imana imbere. None rero mu bikorwa vy'igihugu bashizemo nakozi b'Imana urumva na mata abavyaye amavuta. Uburyo mwatowemwo buratandukanya n'ingene abakomisere bo mu mugwi wa CNIDH bahora batogwa. Ubu abakomisere batowe ni n'amashinga amateka kandi amazina yari yemejwe n'imigambwe, n'amazina bahawe n'imigambwe. None mwebwe mwatanzwe n'uhe mugambwe? Cyo nta mugambwe ndimwo, ngira ngo baravye abo muri societe civile numva baransavye yuko notanga dossier hanyuma ndayitanga. Cyo nta mugambwe negamiye kuko umurongo w'ishengero akorera ishengero ntakorera umugambwe, naho iyo hageze mu turafise uburenganzira bwo gutora umuntu aramenya hatora, ariko kandidature yanje ntiyaciye mu mugambwe. Hari abantu ariko banegura ingene abakomiseri ingene mwatowe bavuga ko atari uko vyari kugenda ku mugujejwe by'agateka kazi nka muntu. None mwebwe mu bivuga kwiki? Ivyo rero si nari muri komisiyo y'abatora canke y'abateguye ayo matora mu bibaza abo mu nama nshinga amateka, kuko nibo bari bafise iyo dossier y'abatora n'abatorwa. Jewe nk'umuntu yararindiriye ko dossier yanje yigwako, numva nta commentaire nogira kuri ivyo. Mwaraye mutowe nk'umukuru w'umugwi CNIDH mu gihe wahora ari umukuru wayo aheruka guhunga, kandi biravuga ko muri uwo mugwi hari ingorane. Izo ngorane muzozitorera umuti gute? Izo ngorane ntazo ndamenya kuko sindinjira muri iyo nzu. Ninjira muri iyo nzu maze kuraba amadosi hamwe n'ayandi nzomenya izo ngorane, hanyuma nkorane na ekipe yatowe kugira ngo dutore umuti, kuko iyo ingorane zibaye abantu ntibaca batagutyo, haraboneka ayandi maraso mashasha agasubiza akanovera muri iyo nzu. None rero twiteguye nitwamara gutangura ibikorwa ukabona izo ngorane ico zavuye ko tuzoheza tugira amanama no gufata ingingo zose zishoboka kugira ngo ibikorwa by'iyo komisiyo ya CNDH bigende neza kandi bizoshike ku kintu ciza. Leta ya gisirikare ya Sudani yaciye umubano na Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu UAE itangaza ko ari igihugu gishotoranye. Umushikiranganje wo kwivuna abansi wa Sudani Yasin Ibrahim yagirije UAE kuvogera ubusugire bwa Sudani biciye mu cyo yise uyiserukira, ari we abagwanyi b'umugwi witwara gisirikare wa Rapid Support Forces RSF. RSF imaze imyaka 2 igwana intambara yo hagati mu gihugu ihanganye n'ingabo za leta. Mbere yaho ishiramwe mpuzamakungu ONU yasavye ko inyubako zikoreramwe abasivile zitegerezwa gukingirwa inyuma yaho ibitero vy'indege zitajamwe abadereva zigabwe n'abasirikare ba RSF ku kibuga c'indege n'ikigo c'umuyaga nkuba. N'umunsi ugira gatatu w'ibitero mu gisagara kitari bwagibasigwe na rimwe. Ubu ni saa 11:38 muri studio za BBC London, ni saa 12:38 nyene mu Rwanda no mu Burundi. Amakuru yacu arabandanya inyuma y'akaruhuko gato. Mu Rwanda umunyamideli Moses Turahirwa yemereye urukiko icyaha cyo kunywa ibiyobyabwenge, ariko ahakana ikindi cyo kubitunda nacyo aregwa n'ubushinjacyaha. Uyu musore washinze ikigo cy'imideli cya Motions yavuze ko afite uburwayi bw'agahinda gakabije, ubu bukaba ari nabwo butuma afata ibiyobyabwenge. Yasabye urukiko kurekugwa agakurikiranwa ari hanze kuko byamufasha gukomeza kwivuza kugira ngo ashobore gutandukana burundu nabyo. Ubushinjacyaha busanga Turahirwa agomba kuguma muri gereza kugira ngo adakomeza kwiyangiza, kandi ngo ubusu bwa mbere akurikiranwe ku rukiko kubera kunywa ibiyobyabwenge. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa.
mu nkweto z'ubunini budasanzwe, ipantaro igenda ikubura n'ishati itukura, niko Moses Turahirwa yagaragaye imbere y'umucamanza. Ubushinjacyaha bwavuze ko bumukurikiranye w'icyaha cyo gutunda, kubika no kunywa ibiyobyabwenge byo mu rwego rw'urumogi. Ngo yatawe muri yombi nyuma y'iperereza ryafatiye mu rugo rwe udupfunyika 13 tw'urumogi. Ngo yahise ajyanwa gupimwa, atahurwamo amagarama 143 y'urumogi mu mubiri, urugero ruri hejuru cyane nk'uko byavuzwe n'ubushinjacyaha. Aha umwanya wo kwiregura, Turahirwa yamaze umwanya munini yananiwe kuvuga, ahubwo arira ndetse binagaragara ko afite ubwoba. Nyuma y'igihe mu ijwi ryumvikanamo ikiniga, yaje kuvuga ko yemera icyaha cyo kunywa ikiyobyabwenge cy'urumogi. Yavuze ko yakuye mu gihugu cya Kenya. Yavuze ariko ko yashyikirije abaje kumufata garama zitarenga 2 yari asigaranye, ahakana udupfunyika 13 tw'urumogi ubushinjacyaha buvuga ko twatahuwe iwe. Turahirwa yavuze ko atafashwe kubera iperereza ryakozwe, ahubwo ko yatawe muri yombi kubera amagambo yanditse ku mbuga nkoranyambaga, amagambo ataravugaga neza umukuru w'igihugu n'ishyaka rye rya FPR. Mu rukiko yavuze ko yicuza ibyo yanditse kandi ko yabisabiye imbabazi umukuru w'igihugu. Gusa ubushinjacyaha bwavuze ko ibyo akurikiranyweho bidafite aho bihuriye n'ibyo avuga ko yanditse, gusa bumushimira ko atanze amakuru ku bindi byaha yakoze. Umucamanza yabajije Turahirwa impamvu anywa ibiyobyabwenge, asubiza ko abifata nk'uburyo bwo guhangana n'agahinda gakabije abana nako. Gusa yavuze ko ari mu rugendo rwo kureka ibi biyobyabwenge ndetse ko yari yatangiye kwiyambaza abaganga ngo bamufashe kubicikaho. Yasabye kurekurwa agakurikiranwa ari hanze kuko ubuzima bwe buri mu kaga. Gusa ibi ubushinjacyaha ntibubikozwa kuko buvuga ko gereza ifite ubushobozi buhagije bwo kumuvura nk'uko bikorerwa abandi bafunze. Ikindi kandi ngo aramutse arekuwe yakomeza kwangiza ubuzima bwe. Ubushinjacyaha buvuga kandi ko atari ubwa mbere Turahirwa afungirwa iki cyaha. Kuri ubu yari afite urundi rubanza mu bujurire nyuma yo gukatirwa igifungo cy'imyaka 3 mu rwego rw'ibanze kubera gukoresha ibiyobyabwenge n'inyandiko mpimbano. Icyemezo cy'urukiko gitegerejwe ku itariki ya 9 z'uku kwezi. Igisirikare ca Israel kivuga ko cagavye ibindi bitero vy'indege muri Yemen kugira ngo gisambure rwose ikibuga c'indege gikuru cyo ku mugwa mukuru Sana. Kivuga ko inzira z'indege, indege n'inyubakwa vyibasiwe. Kuko bivugwa n'itangazo ry'igisirikare, ico gitero cagabwe mu kwishura mu gisasu cyo mu bwoko bwa misile carashwe n'abahuti ku munsi w'Imana, kikaba caguye ku nkengera y'ikibuga c'indege ca Ben Gurion hafi y'igisagara ca Tel Aviv. Kuwa mbere indege zishika 200 za Israel zateye ibisasu ku bibanza byo muri Yemen biri ku nkengera y'ikiyaga harimwo n'uruganda ruhingura isima. Ibigo bitanga ifashanyo byo mwishirahamwe mpuzamakungu ONU vyaranse umugambi wa Israel wo kwemera ko imfashanyo zishika mu bumanuko bwa Israel ziciye mu bibanza bigenzurwa n'ingabo. Umuvugizi i Geneve yavuze ko bisa nk'uko ari ukugerageza nibigira nkana kugira imfashanyo nk'ikigwanisho cyo guhatira abantu kwimuka. Israel yabujije ko imfashanyo zishika muri Gaza kuva mu ntango z'ukwezi kwa 3. Onivuga ko imfungurwa myinshi mu miti n'amazi meza ubu vyaheze. Ni inkuru ya Imogen Fox mushikirizwa na Prime Kumagenge. Amategeko ngenderwa ko yubashwe cyane agenga ifashanyo no kutagira aho wegamira. Ifashanyo igahabwa abayikeneye aho baba ari hose. Arigenga kandi ntaho yegamiye. Amashirahamwe atanga ifashanyo ntakorana n'impande zigwana. Ntaho ifashanyo abantu barinze kwemezwa n'abariko baragwana, atanga ifashanyo gusa ku bantu bataye izabo. Umugambi wa Israel usa n'ushaka gucagura imigwi y'abanyepalestine baronswe ifashanyo mu manuko mu gataka na kimwe cotangwa mu buraruko. Igisirikare c'ico gihugu ubu kivuga ko ibitero vyaco bigiye kwiyongera. Misiri n'Ubushinwa vyahejeje imyimenyerezo ya mbere y'ingabo zirwanira mu kirere. Ivyo bihugu vyompi vyagiriye hamwe mu guca hejuru ya za piramide za Gaza. Umuvugizi w'ingabo za Misiri yavuze ko indege z'intambara n'izindi ndege zo mu bihugu vyompi zagize uruhara mu bitero vyo kwimenyereza hamwe n'ibindi bikorwa vya gisirikare. Yavuze ko intumbero y'iyo myimenyerezo yiswe Eagles of Civilization 2025 arivyo kongereza ubufatanye bw'ibihugu by'abagenzi no gukomeza ubushobozi bwo kugwana. Ubu n'umwanya w'ikiganiro w'igikino cy'urunana murantunga. Ngororana rusobetse imisango y'abasangiye
beruka mukobwa jana akeka ko yasamye kandi bimuteye ubwoba. Ubu se byifashe bite? Nadina n'uruhinja rwese bo bamerewe bate? N'urunana. Niko numva ko wagira ngo nturi mu rugo wazindukiye henori. Ngiye kwa Ruremesha gukamisha nyogoku. Umwana wanjye bakeneye ukomoka ku matungo harimo n'amata. Uramuvuze numva ndushijeho kumukumbura wa. Nuko rero ubu tuvugana ndi kumwe na nyokorume ndagira ngo muguhagire ibyakumenyesha. Ngo ikinyogoku. Ninge nyokuru muvugano nuri. Mbese ni mwebwe? Yego ninge. Hanyuma rero nagira ngo tubwire aho mugeze mwitegura ko twebwe kuva tukimenya amakuru meza twahise tumenyesha inshuti abavandimwe n'abaturanyi. Mubwire se ko wanabwiye gitifu kuko ari umukwe wawe. Kwenye ko kuri wavuze niko bimeze. Ubu n'abayobozi barabizi rwose. Ariyo mpamvu dushaka ko uwo mugabo wawe azaza yikwijema agasaba gakwa mukajya no mu murenge mugasezerana. Mu murenge w'iyo ngiyo se? Cyane rwose. Ntibimubwiye se? Siko twari twakubwiye nuri ko agomba kugukwa inkwano itubutse kandi mukavina hamusezeranye mbese ukaduhesha ishema. Ariko rero namwe rwose mwarihuse pe. Uravuze ngo twarihuse nuri? Nyine ntimwari kubwira abantu ko tuzasezeranira mu murenge w'aho ngaho iwanyu kuko ntabyo twumvikanye. Ariko si kigoye niki ni ugushaka ibyangombwa byanyu mukabyohereza nyokoruma akabikurikirana mukandikwa ubundi mukazasezerana. Nuko bwo gusa ntibyari byoroshye kubyumvisha Karemera none mwongeyeho n'umurenge koko. Nuri uri umwuzukuru wanjye nirereye ubwanjye ugomba kumpesha ishema ukanyambika ikamba ry'ababyeyi ukavina aha nta kindi kivuga uretse ubukwe bwawe. Cyane rwose. Umva muko ubiganire n'umugabo wawe bitarenze uyu munsi mufate umwanzuro kandi murare mutumenyesheje. Kuko rwose twamaze kubwira abantu iby'ubukwe bwawe bwo gusabwa no gusezerana mu murenge. Kandi twabijeje ko hazaba ibirori by'akataraboneka. Nuri uramenye ntuzadukoze isoni. Mbese uracyatwumva muko? Ese ugira ngo ubusingiye Nadi hako muge ese nk'ubwo wakwihanganya nkagusukira ku gikoma kawe ntugenda utakimwe kandi ari wagishikishe koko. Oya sha Nadi ndashaka ko abantu bajya ku ishuri ngeze mu rugo. Mwana yanjye kandi rero urumva imyenda yawe niyo uruhinja amaze kuyimesana na yanitse isuku mu rugo n'umuntu nawe ndayigukoreye shareka ngende. Nukuri njya mbura icyo mvuga ku neza ungerera muge yewe iyo ntanakuyira sinzi ukumva ameze. Ariko nawe nta bidasanzwe Nadi. Ningize uko wabaye mu mwanya wa mama wa masenge wa mabukwe wo mugabo twabyaranye wakabaye umfasha mu bihe bikomeye nk'ibi muge. Nadi ibyo bitindaho rwose. Kuba umuntu nyamuntu n'ugufasha mugenzi wawe mu gihe agukeneye. Mwiriwe yemwe. Mwiriwe mujyana. Mva Nadi ngaho rero irwaneho ngenda giye. Njyunze se muge. Hoya da n'undi usanze ngiye. Mba nazindukira no kugira ngo ngire uturimo duke mfasha Nadine mbone kujya niyo mu rugo rwanjye. Bivanga turimo duke muge kandi bakoze ibyo nagakoze umunsi wose. Mwirirwe rata mwirirwe. Imana iguhe umugisha utagabanyije mama. Ndabona umwitegereza nk'uwabuze icyo umubwira ariko. Muge nuranyitaho bikandenga mujyana sinzi uko nzabona uko mushimira. Nako nawe nuko kuva nava kubyara nturasiba hano. Impamvu ntasiba hano rero ni nayo nanzinduye muri iki gitondo Nadi. Gukurikirana ubuzima bw'umubyeyi ukimara kubyara n'ubwo uruhinja. Yego ndakumva kandi rwose tumeze neza. Ahubwo nibagiye kubansukiye igikoma kandi mukanya umwana arabakangutse akenera konka. Umwana aronka neza nta kibazo. Yewe kugeza ubu nta kibazo pe. Mana ishimwe. Ndashaka rero kukwibutsa ibimenyetso mpuruza ku mubyeyi ukimara kubyara kuko ndahamya ko ku kigo nderabuzima babikubwiye mbere yo kugusezerera. Yego rwose barabimbwiye ariko nayo muri rwisi byose ntago mbyibuka neza. Ko ntago byibuka neza. Nta kibazo. Ntacyo ndabikwibutsa rwose. Kubwira n'ibyo uruhinja ku buryo wibonyemo kimwe muri ibyo bimenyetso cyangwa ukakibona ku mwana ugomba kwihutira ku kigo nderabuzima. Yego. Ibimenyetso mpuruza ku mubyeyi ukimara kubyara rero ni ibi ngibi. Harimo kuva bikabije, kubabara cyane mu nda, mu gituza, kurwara umutwe bikabije. Kurwara umutwe se mujyana? Nabyo birimo. Kutabona neza biza ku buryo butunguranye, kugira isereri, guhumeka nabi, kuruka, kugira n'umuriro. Ibi nkubwiye bikaba bishobora kumuviramo urupfu igihe cyose umubyeyi atitaweho. Ndabyumvise kandi igize kimwe mbona na leta nihutira ku kigo nderabuzima mujyana.
ese nk'ubwo iyo uhigimye uba ushatse kunyumvisha iki Pasika? Kutari ukwiye kuvuga ko wabuze isukari yo gushyira mu gikoma cy'umwana mukobwaja. Nuko ye. Urabizi ko amabutike yose nyafitemo amadeni. Iyashize ni Felicien wari wayinkobye. Filipo we rwose ubu sinamuhinguka no mu maso. Urumva? Ko ntago namujya imbere ntaramwishyura nayifa herutse kumpa bw'abana banjye bari bagiye kuburara. Reka. Ariko ko mbona uva aho ujya gupagasa ayo ukorera ya mirabunguri. Wowe se bahanaye ngo bakayo kwita ku mirire y'umwana wonse ukaba udashobora kuyinoza. Nk'ubwo ngubwo uwo mwana aherutse kurya indyo yuzuye kuko iriho n'ibikomoka ku matungo ryari. Mbwiza ukuri. Ntunzindukire Pasika. Urinda buri sukari yo gushyira mu gikoma cy'umwana wagiye kwishyuza Stefano amafaranga wamugurije. Ukayakoresha icyo bayaguhereye. Umwana akabona iryo gi, izo ndagara n'ibindi bigize indyo yuzuye nk'uko wabiguye n'abajyanama b'ubuzima. Umenya wirengagiza ko Stefano ari boss wanjye Pasika. Boss nyabakisi. Boss nyabaki uhengera uvuye gufata amafaranga yigoboka ihabwa abagore batwite nabonsa bo mu miryango ikennye akayakuguza. Uwo ni boss. Uramusuzuguye rero. Niwe wisuzuguje umunsi akoguza amafaranga kandi mu bigaragara akaba ashaka kuyaheza mukobwaja. Rwose. Shaka ibiraka uhahira abana bawe ureke gutegereza amadeni. Njye gushaka ibiraka hese kandi, ntabwo uzi neza ko Rangwida yantegetse kuzakora ahandi ari uko maze gukorera urutoki rwe nkarusasira nkarugira neza nabirangize ye nkamubagarira n'imyumbati. Uriya nawe ye, ubu se ko atumubera mu rugo bimuha uburenganzira bwo kugukoresha uko ashaka. Azi ko turya ikizi. Ndagusabye ngo wishyuze Stefano mukobwaja. Kuko rwose ntituzategereza igihe uzafatira andi mafaranga. Nakubwiye ngo Stefano mwibagirwe. Kuko sinatinyuka gutunarika boss wanjye mwishyuza Pasika. Kare kose se ubundi yumbwira ko wamutingiye nkajya kumwishyuriza. Ariko bana mugire mu Rwanda. Ariko se Nyiramari, uwo twavugiye watwihoreye umwana wa Nadine rwose niwe utumye uvuga. Mumbwire yewe ni inzobe ni igikara ni imibiri yombi ariko shamwambwiye koko. Yewe nubwo bavuga ngo uruhinja ntirupfa kugaragaza uwo basa. Wa Nadine warihariye pe. Sha arihariye n'ukuri ni se wagiye mu ndaragaro. Ariko se mwababyeyi mwe mwambwiye koko sungusa basa nk'intobo nindi. Urabaza ngo ninde? Yewe niwe musa Nyiramari. Ubyumve ngo niwe musa n'igitefano pe n'amatwi n'umutwe n'uruhanga n'aba. Ariko nk'ubwo muhoye kimurebwaye. Akujije ubusa rwose sori. Umugabo nashatse aranzarana niye pe. Nibagira ngo nzimanike mu giti nibagira ngo nzirohe mu mugezi wa Nyarurembo simbizi pe. Ubu koko Stefano rongeye abyaranye na Nadine ngo banzanire ndere. Ariko rero Nyiramari rekeraho makura wigira icyo uvuga nari mbizi. Impamvu nteye sori n'icyara nawe arayizi. Nuko ibyo avuga ntaho bihuriye n'ukuri rwose. Umwana wa Nadine ntaho asa na Stefano pe. Wimuvugira kuko ndamuzi neza murebwaye. Ni umugabo wanjye niyiziye neza hari keretse wamukona nk'itungo. Uramenye hatagira ukumva dore turi no kunzira ugaca. Ntacyo nkera sori nawe. Nawe ubwe nabimwibwirira. Abyarazana abana ndera buri munsi. Ariko rero Nyiramari nuko mwambujije kuvuga. Ariko nkuko murebwaye yabivuze umwana wa Nadine ntaho asa n'umugabo wawe pe. Rwose pe ntaho basa. Byihorere. Ngiye nabonye ari wo kwa Musonera byuzuye kuko asa na Patrick pe niwe musamusa. Uravugisha ukuri makura? Ngo nibwirize iki se kandi Stefano? Ariko se buriya nuhura abandi ngo dusigarane twenyine wowe ntukeke impamvu koko mukobwaja. Nyekeka nduhese ko n'ubu tuvugana umutwe udunda. Ushatse kumbwira se ku ikaramu isubira yayo idasinya amadosiye? None se uragira ngo nkubeshye? Urumva ayo madosiye kuko agiye kumara kangahe adasinywa bizagenda bite mukobwaja? Yesu ugira ngo hari uwanga ibyiza ko abibura wa muntu we. Oya mukobwaja ufite impamvu rwose udashaka kumbwira? Nayo nukuri nuko ntameze neza. Mpera mu gitondo nasuherewe bwagoroba noneho bikaba ibindi. Ubu umutwe uradunda imbeho ni yose kandi ibintu byose iyo biva bikagira biranukira. None se nk'ubwo kuko iyo nigendera ntusigare hano hamwe nanjye ngo mu mutwe wanjye nishyiremo gusinya amadosiye
none nta na dosiye ihari. nashigajwe no kukubwira impungenge mfite Stefa. Impungenge? Yego uzi ko nshobora nako nibyo nta gushidikanya. Ibiki? Ndatwite. ubwo ko kurumva bisekeje Stefa ndakubwira ko nshobora kuba ntwite ntibishidikanywaho niko bimeze ugaseka. Udatwiteze n'ufite umugabo mukobwa ja? Umugabo ndamufite ariko nyine umugabo wanjye ntiduherukana. ngo iki mukobwa ja? Amezi abayaya 3 pasi kararana n'abahungu. none se ukaba ushaka kuvuga iki? Ko niba ntwite nk'uko mbikeka inda yaba yaravuye mu madosiye. Gusa urumva byavugwa he koko mukobwa ja? Nanjye nibwo bwoba mfite pe. Genda ugura urwago rwiza urutahanire Pascal umugushe neza agaruke mu buriri bwe rwose kandi ukora uko ushoboye ibicemo kugira ngo nyine uzabona aho uhera umumenyesha ko utwite. naho ubundi njyewe rwose nako ndacecetse. nanga rwose yongeza ahangaha ngasanga Migi yasinziriye. Kuki utabayoretse kumusinziriza koko? aba yankubaganiye bihagije Kareme maze sinjye ubonye asinzira. Hinjira mu nzu mwumva hacecetse menya ko wamuryamishije. aba yagakoze pe aho amenyeye kugenda rero rwose yirwa nzunguruka inyuma yewe bujya kwira rwose yaguye agacuho. Nta mazi asukuye se ngo ninywere ko inyota imbaga sha. ubwo zusetse ko ngusabye amazi yo kubonora cyangwa nuko ngusabye asukuye. Erega nje inama z'umujyanama w'ubuzima nzumva vuba. Akira mugabo wanjye nkunda rwose wica akanyota. Inyota igende nka nyombe. Gakuye hera. Nukuri urakoze cyane mugore wanjye mugore mwiza nurime rwose nkunda. Kandi rero n'ibiryo biri hafi gushya Kareme. Ni nuko bitarahwana neza. Noneho mbe ndekeye aho ngaho ntakamaramo ntaza kura icyo gusomeza sha. Yewe inkwere hari akandi. Ahubwo Kareme nari nibagiye kukubwira ko iwacu bagutashya. Bongeye kuguhamagara rero. Aha kumenya batazongera kumara kabiri batampamagayira. Nagiye kubona mbona nyoko kuramamagaje nimero ya marume. Nuko muravugana barangije batutashye umugabo wawe Kareme. Bambwiye ngo ngutashye gusa nyine banambwiye ko bagushimira cyane ko wemeye gahunda z'ubukwe rwose Kareme. Barishimye cyane rwose bahise batangira no gutumira abantu b'inshuti zabo yewe nabo mu miryango da. Ariko subwo nibibuse cyane koko nori batangiye gutumira tutaranafata n'itariki koko ko nawe bashaka kuyimenyara. Maya muretse rwose kubyihutisha kuko ubukwe burategurwa nori. Dukeneye amezi nkangahe yo kwitegura rwose. Uramenya utavuga amezi menshi Kareme nyogokuru ntiyabyemera yewe n'amanume sinzi ko yabyumva pe. Kandi rero banambwiye ko bashaka ko ubukwe bwacu bwose buzabera icyarimwe bukabera iwacu. Sinkumva neza nori. Iki tumva se niki? Ubukwe bwo gusaba no gukwa no gusezerana mu murenge marume ngo yamaze kubibwira gitifu da. Abibwira gitifu se bitumwe nande kandi? Ndabizi se. Kuki rwose utamubwiye ko bidashoboka? Urumva ubukwe bwose bwabera iwanyu nkaho njyewe nta wacu mfite koko. Izi mpaka z'ubuye kwa Karemera aho nizigiye guhungabanya akanyamuneza bari bifitiye. Ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kuyigeraho no kwandika ijambo urunana. Dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho butaha. Arakoze mu gikino cy'urunana amakuru no munsi rero agarukiye ngaha mwashikirijwe na Nina Iradukunda yarahagarariwe na Mark Niyonkuru mu buhinga bw'ivyuma twafashijwe na Suzanne Lennon mwakoze kubana natwe na Gahwana.